Kwigenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba amakuru mugamushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize mu makomine atari make yo ntara ya Ngozi bamwe mu barongoye abandi mu Imbonerakure hamwe nabo mu nzego z'umutekano bariko baratanga ibigwanisho mu gwaruka rw'Imbonerakure ibijanye n'iyo nkuru ni muri aya makuru yacu abantu bashika 9 nibo bishwe umwige mumwe arafatwa ku nguvu mu gihugu c'u Burundi tubisanga mu cegeranyo gisohoka burindwi ca SOS torture uyu munsi niho twibuka umwaka ugira 2023 iheze musenyeri Ruhuna agandaguwe abarundi benshi bakaba bamwibuka nk'umuntu yaharanira amahoro n'ubutungane muri aya makuru yacu turakurikira kandi ikigabane ku isoko uyu munsi bakaba baza kutubwira umukenyezi abeshaho umuryango wiwe uri mu buhungiro akora umugwi wo gushona naho mukanya Dasubiye kuba ikaze murano makuru yacu nko duhereje kubivuga haritangwa ry'ibigwanisho ku gwaruka rw'Imbonerakure ririko riragirwa mu mitumba itari mike y'intara ya Ngozi amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko bamwe mu barongoye abandi mu Imbonerakure ari bo baba bamaze kubironswa babifashijwemwo na bamwe mu nzego z'umutekano n'abajejwe intwaro idonido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Amakuru yo kwizera yemeza ko ku mutumba kigufi muri commune Marangara y'intara ya Ngozi hari bigwanisho byashikanywe ku rugo rw'Imbonerakure bita Macumi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba bamenyesha ko ivyo bigwanisho byazanywe mu ndwiheze n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux irimwe abambaye umwambaro w'igipolisi hamwe n'Imbonerakure imwe izwi ku izina rya Desire yigisha ku ishure shingiro ya Kigufi uyo Desire ni nawe yaraherekeje ivyo bigwanisho gushika ku rugo rwa Macumi aya makuru abandanya amenyesha ko abanyagihugu bo mu micungararo baciye bashwiragizwa kugira ntibibonere uko ivyo bigwanisho byururutswa abanyagihugu bemeza ko babonye bongera baranamenya uwarika twari iyo modoka yazanye ivyo bigwanisho uyo nawe akaba azwi ku izina rya Desire nawe nyene akaba ari mu gwaruka rw'Imbonerakure amakuru ava muri iyo komine ya Marangara yemeza ko ari Macumi nizo Imbonerakure baciye bapakurura ivyo bigwanisho aya makuru yemeza kandi ko iyo modoka nyene yabonywe inyuma y'imisi 3 ku mutumba Gisekuro ariko ahajanwe ivyo bigwanisho hakaba hatamenyekanye muri kino gihe abanyagihugu bo muri komine ya Marangara barahagaritswe umutima n'iryo tangwa ry'ibigwanisho mu kinyegero kugwaruka rw'Imbonerakure uruganda rwa televiziyo Renaissance rwarondeye mustaneri w'iyo komine ku murongo wa telefone ruramukena Itariki 9 Nyakanga 2019 no kuvuga ko haheze imyaka 23 umusenyeri Ruhuna agandaguwe uwo mukozi w'Imana yishwe itariki 9 Nyakanga 1996 akaba yasizira ry'umuntu aharanira na ntaryo amahoro n'ubutungane ntiyahengeshanya gusaba abarundi kutihora kuko ariyo nkomoko y'ubwicanyi budahera ivyo yaravyibukije no mu gisabisho cyo gusabira abataye zabo bishwe mu gitero mu ikambi y'Ibugendana catwaye abantu bashika ku 648 itariki 20 mu kakaro umwaka wa 1996 reka dukurikire agace gato k'ico gisabisho ababuze ni muri mwihorere mubishwe abenshi n'abamaritiri baguye kuri iyi si bagiye tuzoja twese mu bwami bw'ijuru Imana nibakire mu birimba vyayo ibahe uburuhukiro n'ubuhirwe butazoshira ariko abishe bo barihe urubanza rwabo n'uruhe bariko barayerera nk'ibicibwa nyene umwicanyi ntaba gitoritiro umutima wa mutonganya amaraso y'umuntu ntahera Imana umuvyeyi w'abantu bose yama yishuza mwene nyoko ari hehe wagize iki urabaye igicibwa uzopfa uyerera ico gihano murumva ko kiremereye cyane wa muriro udahera mwumva uvugwa n'uyo nyene uhera ngaha kw'isi
barundi bene wacu, mbwira cyane cyane abicanyi, ababatuma n'ababashigikiye, ndasemereye n'amakungu avyumve, amabi mukora ateye isi yose. Ndabatakambiye nimushire hasi birwanisho, muhebe ubwicanyi, muronka amahoro, kuko namwebwe muyashonje, muyarekere n'abandi, dusubire kubana neza. Abicanyi aho bari, ndazi ko ku mutima bagira bati twaramaze kugwa mu rudubi taco tucera. Ihibambewe nibamenye ko Imana ari umuvyeyi w'ikigongwe, muhumbure intahe y'abantu izokuvugira ko, ariko ube wakize ku mutima, ube wakize umuriro utazima. N'abantu bararikurira wigaye yisubiye ko hari akantu Imana itagira inzigo. Ndasavye ishimitse ababuze nimukarote mwihora. Tandukirana amakuru yacu mu bijanye n'igisata c'umutekano, abantu bagera ku 9 nibo bagandaguwe hirya no hino mu gihugu c'u Burundi. Muri abo 7 muri bo bagandaguriwe mu ntara ya Cibitoke, abandi 2 mu gisagara ca Bujumbura, aho bimwe mu biziga babitora bibura ibihimba by'umubiri canke biboshe. Umwana w'umukobwa nawe yarafashwe ku nguvu mu ntara ya Bubanza. Ivyo tubishikirizwa na Kwizera ajejwe gutanga amakuru muri SOS Torture mu cegeranyo gisohoka burindwi. Nivyo burindwi SOS Torture Burundi rasohora icegeranyo kivuga ko gataya kazi na muntu kifashe mu Burundi. Muri ndwi rero twaratohoje abantu 9 bagandaguwe hirya no hino mu gihugu. Muri abo 7 bagandaguriwe mu ntara ya Cibitoke, 2 nabo bagandagurirwa mu gisagara ca Bujumbura mu makati atandukanye no ku matariki atandukanye. 5 muri abo bagandaguriwe mu ntara ya Cibitoke batowe ibiziga ku mutumba wa Nderama, aho basanzwe bacukura inzahabu, ni mu komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Ubutungane rero turabona ko atakintu na kimwe bukora kugira ngo bashobore gutora abantu baba bakoze ivyo vyaha, kuko tubona ko muri ivyo vyaha vyose bifise ico bihurirako, nkuko abo bose baba baragandaguwe kenshi usanga baterewe hirya no hino ahantu mu mashamba canke mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi, ugasanga bamwe imbere batowe baboshe canke ibiziga vyabo bibura ibihimba bimwe by'umubiri. Muri ndwi kandi SOS Torture Burundi yashoboye kumenya yuko hariho umwana w'umukobwa yafashwe ku nguvu ni mu ntara ya Bubanza, hari tarike 3 z'ukwezi kw'icenda mu 2019. Gushika ubuye abankoreye ivyo bintu akaba bashobora kumenyekana kugira ngo bashikirize ubutungane. Kino cegeranyo kandi kiragaruka no kuma hohoterwa akorerwa abantu, aho cyane abo mu Rwanda Imbonerakure beno na mu ntwaro hasi batunga urutoki. Aho tubagaruka cyane ku ihohoterwa ryakorewe abana b'abakobwa na musitanteri wa komine Bwambarangwe, hari tarike 2 z'ukwezi kw'icenda mu 2019, abaziza yuko ngo bagiye gutamba ahariko harugurwa ingoro y'umugambwe wa CNL. Na y'imikangara y'abarundi renga 6,000 nibo bakoze ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira mu rwego rw'abasirikare bato. Muri abo abigeme bakaba bagera ku 429. Ico kibazo naco kikaba cakorewe mu bibanza bigera kuri 18, harimo n'ishure rya kaminuza rya gisirikare ISCAM. Bikaba bimenyeshwa na Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi. Tumukurikire. Umunsi hari ugwaruka rwaje rugana iri shuri rikuru ry'igisirikare c'u Burundi yitwa ISCAM. Abo rero ni mikangara mishasha ishaka kwinjira mu rwego rw'abasirikare bato. Nukuvuga ko aha aturi ari ikibanza kimwe mu bindi 18 bikorerwamwo ibibazo
byo kwinjira mu rwego rwo kwivuna abansi. Aha rero twokwibutsa ko ukwinjiza abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bigirwa mu mice itatu. Batangura gukoresha ikibazo abaja mu rwego rw'abasirikare bakuru abo twita intwaza ngabo, hanyuma hakakora abaja mu bisongerezi, hanyuma gahereza abaja mu rwego rw'abasirikare bato bato. Uyu munsi rero mu Burundi bwose hariko hakogwa ikibazo cyo kwinjiza abasirikare bato bato mu rwego kwivuna abansi bw'u Burundi. Ikibazo kigizwe n'ibintu bibiri, ni ukuvuga ibiharuro hamwe n'igifaransa. Iki kibazo ariko giheze bazokora ikibazo cyo kwinonora imitsi, cyo kuraba ko bakomeye, ko bafise amagara meza. Ico kibazo naco bazogikora kwa gatandatu kuza. Abakoze ikibazo bangana ibihumbi 6,463. Abo nabo bakaba bagizwe n'amoko yose ari mu Burundi, harimo n'abigeme bashika 429. Abari biyandikishije kuhakorera bashika 158. Mu ntumbero yo kwibuka imyaka 25 iheze ikigo Maison Shalom kivutse, ico kigo cashimye kuja kuramutsa impunzi z'abarundi bari imahama hari kuri uyu wa gatanu. Richard Nijimbere yarongoye ico kigo Maison Shalom akavuga ko vyari bikwiye ko abasanzwe bafasha ico kigo babona imigambi yaco gikorera mu ikambi y'imahama kugira impunzi zibandanye ziteza imbere biciye mu myuga mito mito. Inkuru ya Rodrigue Ndikumwana. Kuri wa gatanu w'indwi heze ikigo Maison Shalom cagendeye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'imahama kugira Maison Shalom ihimbaze hamwe imyaka 25 iki kigo kimaze kivutse. Abasanzwe bafashe iki kigo ca Maison Shalom bavuye mu bihugu bitandukanye vy'isi, bakaba nabo batasivye kugira bashigikire ibikorwa ikigo Maison Shalom gikora kugira impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'imahama zibandanye zikora imyuga mito mito kugira zishobore kubaho. Richard Nijimbere umuyobozi mukuru w'ikigo ca Maison Shalom aratubwira icyatumye baje imahama. Insiguro nyamukuru y'uru rugendo nukubera ko muri uno munsi muri no minsi turiko duhimbaza imyaka 25 iheze Maison Shalom ikora. Ure twari twashatse mu ntumbero y'ukwereka abashitsi bacu, abantu bagize iminsi badufasha gufata mu mugongo aho bari, ibyo bariko barakora, ibyo bariko bararangura, kuko n'abagenzi bacu ntibabafasha kubera ko bafise byinshi, ariko nuko burya biratanga inguvu iyo ubona umuntu ugize iminsi ufata mu mugongo ko nawe hari ico ariko arimarira. Ibikorwa ikigo Maison Shalom gikora mu ikambi y'impunzi y'imahama ngo nivyo gushimira cyane kuko bituma ugwaruka rusubira kwiga amashure ndetse n'imyuga. Uru rugendo twagwakiriye neza cyane kuko biri mu bisanzwe dutegerezwa kwizanya umunsi mukuru w'imyaka 25 Maison Shalom iriko irakora. Uretse mu gihugu cacu c'amavukiro twari turi, ariko no ngaha mu nkambi yacu ya Mahama Maison Shalom imaze imyaka irenga iriko irakora ifasha abana ku mashuri mu bikorwa bitandukanye. Rero uno munsi nk'abandi bose turi mu munezero wo kwizihiriza imisi 25 Maison Iradukunda Gihe ni umusore aba mu ikambi y'imahama, akaba afise ishure ryigisha abana ibijanye no gutambuka neza, ico bita abamaneke mu rurimi rw'igifaransa. Kubwagi Iradukunda ngo iki gikorwa akora ngo ahanini no gufasha ugwaruka kutaja mu bintu by'ibiyayura muto. Ni ibintu vya mbere bituma ugwaruka ruhura, ugwaruka rukamenya ingeso nziza, kuko nko mu gihe je ndiko ndakoresha practice, ndiko ndakoresha entraînement, sindabereka modeling gusa nk'impuzu, ahubwo ndabumvisha umumode nyakuri muri societe. Mbega abaho gute, si waho ndaja kugwana, si waho ndaja kunywa ibitabi. Ico kintu nico ngerageza gukora kugira ngo abamodo bitwe abamodo aho turi hose. Umumodo aboneke kari umumodo atari w'impuzu gusa, ahubwo umumodo aboneke hehe mu ngeso nziza. Nico gituma abajene no les jeunes novuga yuko vraiment turagerageza kugira ngo nubwo turi mu buzima urazisanga bigoye, hari ababona yuko ubuzima bwa bankiye, reka tugende mu biyayura mutwe, reka tugende mu rumogi, mu bintu nk'ivyo, ariko ndabona yuko benshi bariko baravyitabira. Ni benshi abajene benshi baguma bansaba yuko boza muri model.
ikambi y'Imahama iherereye mu karere ka Kirehe ikabirimwo impunzi z'abarundi zirenga 60,000. Ikigo Maison Shalom kikaba kibandanya gufasha impunzi z'abarundi na cane ugwaruka imyuga mito mito mu ikambi y'Imahama. Ndagukengurukiye Rodrigue Ndikumwami mukurangiza ano makuru yacu. Ubu ni wa mwanya w'ikigabane kw'isoko mutegurirwa mugashikirizwa n'urunani rw'amaradio RPA Inzamba hamwe na TV Renaissance. Uno munsi tubabwira ingene umukenyezi agendana ubumuga abeshaho umuryango wiwe kubera umwuga wo gushona arangurira mu ikambi y'impunzi ya Nakivale aho ni mu gihugu c'u Buganda. Inkuru yacu na Parfait Mudasigana. Kuva indiyane zifatiye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza zadutse, abarundi batari bake barahungiye mu bihugu vyo mu karere harimwo Uganda. Ikambi y'impunzi ya Nakivale yakiriye benshi muri bo harimwo umukenyezi azwi ku izina rya Kamikazi Jacqueline. Ingene uwo mukenyezi agendana ubumuga atunze umuryango biciye ku mwuga wiwe ukubarira nivyo dushimikira ko mu kigabane kw'isoko cyo kuri uyu wandwi Nyakanga mu 2019 mushikirizwa na Parfait Mudasigana. Nakivale ni kambi y'impunzi iri ku birometero vya baba 250 vya Kampala, umugwa mukuru w'igihugu ca Uganda. Iyo kambi iri mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Ifise uburinganire bw'ibirometero kwadarato 184. Irimwe impunzi zirenga 100,000 ziva mu bihugu birenga 8. Muri bo icegeranyo ca hasere cyo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka cerekana ko abarundi bangana 31,884. Kamikazi Jacqueline ni umwe muri abo barundi bahungiye Inakivale. Emile Nibasumba wa Radio RPA yaratororokanije bimwe mu biranga uwo mukenyezi. Kamikazi Jacqueline ni umuvyeyi w'abana ndwi. We n'umuryango wiwe bahunze Burundi mu 2015 mu buhungiro. Uwo mukenyezi agendana ubumuga bw'amaguru yose ashonera muri village yitwa Kashojwa B ku birometero 2 uva ku biro bikuru vy'ishira hamwe HCR ni kwibarabara rikuru riri mu ikambi y'impunzi ya Nakivale. Akazu k'imetero 1.5 kuri 2 niko Kamikazi akoreramwo. Karimwe imashine 2 ziheza zikakuzura. Ku mpome hamanitse impuzu zimaze gukorwa zigwiriyemwo ibitenge. Kamikazi akaba hanini abarira impuzu z'abakenyezi. Iyo ariko arashona, Kamikazi Jacqueline yicara ku gakinga k'abagendana ubumuga. Natanguye ngenda aho baba bariko barakorera ngatira imashini kubera kwinjiza ikinga bikangora, haransanga hari ama escalier bikangora kwinjira. Ubwo nkirirwa ngaho ariko umuntu yabona uwo nkoreye impunzi nawe agatangara agashima ngena nkoze buke niho nagurishije utwo napokeye ntangura gukota imashini, ntangura kwishira ahantu buke abakiriya batangura kumenyera bakabona ko nkora neza, Imana ikagendera ncira inzira gutyo. Iyo hageze kwa gorora canke gukata ibitambara, imashini ni ihinduka imeza kuko Kamikazi Jacqueline atabasha kuguma ahaguruka. Akazu akoreramwo akariha 60,000 vy'amashiringi y'amaganda. Imashini imwe nayo akayikota 50,000 ku kwezi. Akiri mu Burundi, Kamikazi Jacqueline yarafise imashini ariko ntiyashoboye kuyihungana. Avuga ko afise intambamyi y'ukutagira imashini yiwe bwite n'ahantu akorera hagutse. Ndatera iyo ntambwe ndiko nyene biragera igihe bikananira. Nkuwogira ico dufasha muri ivyo nyene tuba bitugora, mumva ko imashini arizo dukose, yaho dukorera aho dukose ntibiba vyoroshe. Ubundi mfise imashini zifadika, mfise n'ahantu bahagutse nyene nkorera no kwigisha abanyeshuri. Kuko haba hari benshi babikeneye, nk'umushinga ntayo wanje kugira ngo abikunde nuko abona akamaro bimaze. Umugabo wiwe yarasanzwe akora akazi ka leta imbere yuko bahunga. Haheze imyaka hafi 2 bari mu buhungiro niho yahavuye abona ko hageze ko yiga uyo mwuga. Urumva no yaza gushona wenyene akaba ari tweza amaso wenyene agwaye ubuzima bugahagarara. Je nani nyigisha basi ugwaye nanje nze mpore nkora, urabona nta magara menshi afise, hama naye ndawiga gutyo anyizigisha buhoro none umuntu asa n'uwabimenye. Umubanyi akaba n'umukiriya w'uwo muryango avuga ko ari umuryango w'akarorero. Twese nyene biradutangaza, urabona ko umenga n'umuntu nyene afise n'ubumuga ariko
arashoboye kwibeshaho muri uyu mwuga n'umuntu yagize ikibazo araza akamwitura akamufasha nimba ari bitanu yarose akavuga ati abana ntimugire ikibazo reka tugaburemo kabiri abana ku ishuri biwe ugasanga bariga ku mashuri kandi amapriva akabarihira amashuri bagafungura neza abana bo basa neza cyane. Bamwe mu mpunzi z'abarundi barashoboye rero gutunga imiryango yabo mu buhungiro nk'uko mwavyumvise muri iki kigabane cisunze ubuzima bw'umuryango wa Kamikazi Jacqueline. Aha ni naho ikigabane ku isoko kigarukiye naho ubutaha. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.